ishengero ryo muri Iowa barantumye kubatasha hamwe nabo mu rugo bose barantumye kubatasha nimwakira iyo ntasho. Rero sinovuga byinshi marugwa mu banyamerika nivyo kandi ndahabaye imyaka myinshi nivyo, ariko ni nkaho novuga nti jewe nserukira ibihugu bine n'igihugu cyo mu ijuru, hanyuma ngaca nongera ngaserukira n'igihugu c'iwacu ndaci Burundi, nkongera nkaserukira naho mbaye hari iwacu ni muri Amerika. Rero sinovuga byinshi noba ndiko ndarondogora kuko igihe naco ntikiturindiriye, ariko Imana ihabwa icubahiro. Kumbure sinje kwigisha mugabo ndafise ijambo iryo nagomba dusangire. Mu gihe nari nimirije kuza nari mwibarabara ndiko ndatwaza imodoka. Mu bisanzwe kubera tugira ingendo nyinshi kuko akazi kanje naho gutembereza imodoka muri no minsi, ariko siko nahozemo. Numvise umwenga n'umuntu avuze mugabo avugira muri jewe, ambwira ijambo ntiyitaho gusoma, kandi mu bisanzwe n'abandi ngira ngo ntibagitaho gusoma kiretse iyo riramukanye n'ibikorwa. Hanyuma rero numva rije rifise inguvu, nama ngira ngo ni iryanje jenyene, ariko mbandanije numva rirabandanije. Hanyuma naho nyene niyabaye mu bibazo mba mu kwiyumvira kuko umenga naho ryo bari iryanje sindarikeneye kurikoresha, umenga ntirikenewe mu gihe ndimwo, ariko nsubiramwo hanyuma nca mpabwa isiguro. Imbere rero yuko mvuga reka tubanze dusoma ayo majambo y'Imana ari mu butumwa bwiza bwa Matayo hariya mu gice ca 28. Nta nubwo iryo jambo rishikanye umurongo, ariko kugira ngo umuntu abibone turifadikizamwo iyindi mirongo. Mirongo 28 umurongo wa 16 niho tugomba dusome. Ariko ijambo nyamukuru riri hariya ku murongo wa 20, niwo wonyene nahawe muri uwo mwanya. Nukuvuga kugira tubone neza duhera ku 16 havuga ngo Yesu atuma abigishwa mu mahanga yose, maze babigishwa 11 baja i Galilaya ku musozi Yesu yabarangiye. Bamubonye baramusenga, ariko bamwe barakekeranya. Yesu arabegera arababwira ati jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi, nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose. Umve ndi kumwe namwe imisi yose gushitsa ku muhero w'isi. Ijambo rero nabwiwe niri kwitondera ivyo nabagezwe byose. Iryo ryonyene, kwitondera ivyo nabageze byose. Hanyuma naribajije nti jewe ntabo mfise ndiko ndatuma, n'abaririmbyi mfise bakeya cane gose, ariko mera nk'ubushizwa ahantu umenga ni nk'inzozi zikeya gaciyemo.
mbona mwishengera abaja mu ijuru ni benshi, mugabo abazoshika ni bakeya. Nsigurirwa ko ikibabujije kuzoshika, barumva amajambo y'Imana, barumva ibyagezwe na Yesu Kristo, ariko ntibavyitondera. Kubera ukutitonda baca bahusha inzira, bahushije rero bibatera kutazoshika. Hanyuma naribajije cyane, ndasubiramwo ndiyumvira, iyo umuntu ari gukora akora ngo yimbure, ishavu n'umwikomo dufise nuko shetana agwana akadutwara abantu, natwe twagwana tukamutwara bakeya. Umunsi umwe naribajije, ntiyaba nari mfise ubwenge nk'ubwo shetana afise, nanje no mutwaye abantu nk'uko atugirira, kuko atunyaga benshi akoresheje ubwenge akoresha buva hehe? Arazi intege nke z'umuntu, aca mu ntege nke ziwe. Araho umuntu asenga ibisabisho igihe kirekire, inyishu igateba, ntaca hafise, mbere arasenga n'amasengesho menshi, no kwisonzesha arisonzesha, ariko inyishu yiwe igateba. Kubera ukutitonda akavamwo agahusha. Rero igihe c'umuntu kiza mu gihe cacu, novuga byinshi nohava nteba, ariko ukutitonda gutuma umuntu ahusha. Muravye akarorero mu ngenzi catumye mu Kristo ashaya, ntiyitonda kuko yari afise ubwoba n'umutwaro umuremereye. Wewe yirabira inzira acamwe agenda, ati compa ngashika. Mw'ishengero hariho abantu bameze icompa ngashika. Nico gituma uno munsi usanga aho tugeze uno munsi mw'ishengero usanga batinya abarozi. Ntibaje uyu munsi, bamyeho. Fata Bibiliya usome, bamyeho. Ninde afise ububasha? Jewe namenye Yesu, ndafise ububasha kubera iki? Soma hariya mu butumwa bwiza bwa Yohana, umurongo wa 23. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice ni ca 14. 14 23. Hariya ku murongo wa 23 Yesu aramwishura ati, nihagira unkunda azokwitondera ijambo ryanje, kandi Data azomukunda, maze tuzoza kuri we tubane nawe. Unkunda ntiyitondere amajambo yanje, utankunda ntiyitondera amajambo yanje, kandi ijambo mwumva si iryanje ariko ni rya Data. Ni ukuvuga ngo uwukunda Yesu yitondera amajambo yande. Haraho Yesu yavuze ngo nari ngifise byinshi byo kubabwira ariko ntimuri buvyihanganire. Kubera iki? Ukutitonda bituma umuntu atabona neza. Twe dufise amabarabara wiruka unyaruka cane gose kandi maremare kandi meza, ariko harimwo ibintu bibiri biba bigutegereje. Icambere nuko niwagenda udakurikije amategeko ukiruka, ntumenya aho polisi yahagaze. Uza kubwirwa nuko warenza amategeko, ubonye amatari inyuma yawe ariko araka, muriko murasigana, kandi ushumenya ati ndafashwe.
ushuze iruhande, kuko ntiwitonze ngo urabe ukurikiza amategeko, ntiwaravye kwibarabara kuko biba biriho. Yesu agomba ko dukurikiza amategeko. Muri ayo mabarabara ikindi, iyo utitonze urahusha aho wari gusohokera. Undi muntu niwe yavuze ati jewe rero ko mfise imodoka reka nje kuraba aho igisagara kigarukira. Kumbe ntiyamenya ko ibarabara rija mu kindi gihugu. Ariruka aragenda igitoro kimuhererako, mugabo asanga yashitse mu kindi gihugu atari kimwe kiwabo. Kubera iki? Ntiyitonze. Undi munsi tugenda tuvuye ahantu, ngira twari tuvuye no kuri aba bakristo bashasha baje bakeneye ubufasha, ariko dutashe tugenda turiganirira tunezerewe. Turahusha ibarabara dusanga tugiye i Canada, twisanze ku mupaka, turahumiwe. Duca ahantu tubona ati ivyo ari byo byose ntituri buce hariya muri riya bariyeri ngo tujabuke i Canada, duca dufatwa, reka dukatira iwacu. Duca tuja iwacu kuri immigration y'iwacu, baca baradufata. Kubera iki? Aho n'ahantu utegerezwa kwinjira ufise uruhusha, ntitwitonze none twazimiye. Rero iyo umuntu atitonze ntamenya ko Yesu ari muri waza kumurondera handi. Iyo umuntu yasenze bikananirana aza kurondera abandi bamusengera, kumure ntaza bariko arabaza baribo. Mwibuka ijambo Yesu yavuze ngo mu minsi iherezo hazoba abigisha b'ibinyoma n'abahanuzi b'ibinyoma, kandi ngo abo bantu bazokora ibitangaza n'umuriro bazowukorora. Kutitonda gutuma umuntu ahusha. Bantu b'Imana, simfise byinshi ndi buvuge kuri aya majambo kuko ndo umwanya mutoya gusa wo kugira duhagarare ko kugira dusenga Imana. Ariko mwibuka aya majambo, witondera ibyagezwe na Yesu. Hanyuma rero mu byagezwe bya Yesu harimo amajambo manini. Ubwa mbere yaravuze ati ndabaha icagezwe gisha. Aravuga ati nimukundane, ngo nimwagiriranira urukundo. Sinahasomye ngo niho bose bazomenya ko muri abigishwa banje. Umvira rero, none se ni wavuga ati mwene so n'umurozi, mbega muhiri uzojayo? Mbega uzomuramutsa? Mbega uzomwegera? Ntiwumva ko icagezwe ca Yesu wakirenze ica kabiri? None se babarozi bo ko bagomba nabo gukirira ibirozi byabo mu ishengero, nibumva ko mu ishengero baroga bazinjira? Turafise ububasha. Hariya mu butumwa bwiza bwa Mariko ku mpera niho havuga ngo nabahaye ububasha, muzosenda abadayimoni, musengera abagwaye bakire, muzokandagira inzoka na sikorupiyo, kandi ngo niyo mwonywa ikintu cica naco kizobagirana gato. Genda usoma urahasanga uko nyene. Kubera icyo uri kurabatinya, wiyumvira ko urabaza batanguye mu butumwa hari iwacu mu Burundi bwa ruguru. Hano uwambwije ubutumwa ari hano. Hari ishure ya mbere twagiye ko twaramenye ibigirwamana turabimena, kamwe karatunanira twagakubita kagasimba. Mugabo kuko tuzi ko Yesu ari muri twebwe ntabwo batwagize, twagacaniye umuriro duca turagakomanya gaca karasha. None mwumva hariho ububasha. Imana ibahezagire. N'aya majambo y'Imana wibuke kwitondera ibyagezwe bya Yesu. Bisigaye byose biri muri wewe. Yesu ari muri wewe, Imana iri muri wewe. Ikiguteye ubwoba ni giki? Ibyo ugomba n'umunsi utarasika, n'isaha itarasika. Reka dusenga Imana. Urakoze Mana, ndagushimiye ijambo ryawe rizima.
ndagushimiye urukundo wadukunze kandi ndagushima ko witanze ngo tugire ubwenge buvuye kuri wewe. Erega Mana nico cyatumye tugira abazoba b'imbere bwa bwoko bwa Isirayeli, naho ari bo babaye abambere ariko tuzogaruka kubaganza. Ni naco gituma Shetani abizi agomba duheze mu nzira ngo ico gikorwa ntituzogikore. Warakoze ko dufise amasezerano menshi, arico gituma waduhaye ububasha bungana gutyo. Ibukira ishengero riri imbere yawe, ubahezagire ubarememwe umutima mushasha n'ukwizera gushasha n'inkomezi zishasha, hanyuma ibisigaye byose ubakoreshe nk'uko ugomba. Urabana natwe no mu mwanya usigaye, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.